Reka ndabaramutse mwese nizere ko muguwe neza, nizere ko muri amahoro aho muherereye kandi nizere ko Imana ikibarinze, na cane cane abari mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo, neza na neza muri komine Rugombo. Mubandanye kwihangana ibihe igihugu kirimwo canke ibihe iyo komine ya Rugombo irimwo, bizohera nta mvura idahita, vyose no kubiha igihe, vyose no kubiha umwanya. Jewe rero ikintu gitumye nifuza kuganira namwe, nifuza gukora iyi video, iyi audio canke iyi nkuru, ni ku kintu cabaye kw'igenekerezo rya gatanu umwaka w'2025 nyene, urazi ko turi mu kwezi kwa 12. Abarundi batanguye canke bashobora gutangura imisi mikuru bari mu kaje karamana, bari mu ngorane zidasanzwe. Murazi ko kw'iryo tariki nyene ndababwiye haraguye ibombe ivuye uramenya iyo yarizananye, mugabo nibaza ko yari ivuye muri Congo. Iyo bombe yaguye muri komine ya Cibitoke nyene, aho bita ku musozi wa Mparambo, kw'ibarabara rya kabiri. Aho onya iyo bombe bagiye babona abantu ikubiseho. Muga ikintu gitangaje ni kiki? Ni ukumva ko iyo bombe yoba yaguye ahantu ngo hari inkoho, n'amakuru ntashobora kwemeza kuko ndacatohoza, ngo hari hateretse inkoho yariko irarasa muri Congo. Iyo nkoho rero ngo ica iraraswa, ngo ica irasamburwa. Murabizi neza ko ejo naho mu masaha ya sayine haca haboneka iyindi bombe iguye nyene ngaho onye mu Burundi, ariyo yaguye mu Cibitoke ca Rugombo. Ibintu vyatangaje abantu benshi kubona izo bombe zitanguye kugwa mu gihugu, ziriko ziva hehe, kubera iki? Rero bamwe bavuga yuko iyo bombe yasambuye ama eglise ya Methodiste, rigahitana n'abantu benshi bagiye bakomereka. Ibinya ni ibintu bisa nkaho abarundi batamenyereye, ibintu vy'amabombe aremereye guco. Rero ambasaderi Wirinyamitwe ntiyaciye ahagarika kuvuga ku bijanye n'ayo mabombe. We akavuga yuko ibiriko birakogwa ari ukurengera no gutandukira imbibe z'ikindi gihugu mu kwica aba innocent canke abantu ataco bariko barazira. Rero ikintu nashaka tuvugane ni giki? Jewe nashaka nitangira impanuro, nama ndabivuga buri munsi, mvuga nti nagumye nsemerera, mvuga nti ewe Burundi, ndayishimiye, gerageza ukure abasirikare muri Congo. Iki nagumye ndakivuga kuva kera. Mwibuke ko vyatanguye abasirikare bo muri East African baja muri Congo, n'Uburundi burimo. Mugabo babona iyo ntambara si yabo, ntibazoyishobora. Babura abahungu n'abasazi, hama banabona kandi ko ivyo bagwanira batakwiye kuvyisukamwo. Kenya ivayo, Uganda ivayo, Tanzania ivayo, Uburundi bati ntituvayo. Murazi ko ariho hakurikiye kuza barinjizayo abasoda ku nguvu, kandi babambitse impuzu z'igisirikare ca FARDC. Ibinya vyagiye biba dusemerera. Uburundi buti dufitaniye amasezerano adasanzwe yo gukorana hagati y'ibihugu bibiri. Bati sawa. Baguma batera amapozisiyo canke ibirindiro vy'abasirikare b'umuhari M23, baguma barasa, baguma bagira iki, mugabo abarundi still babandanya bahahonera. Uyu munsi rero biriko birabera muri Congo atagikozwe, bishobora kwimukira mu gihugu c'Uburundi. Narabibabwiye ko ariko haribonekeza abasoda benshi cane gose mu ntara ya Cibitoke. Hari haduze y'amakamyo 17 avuye mu gisagara ca Bujumbura.
ayo makamyo yose yagiye hehe? Bamwe baraheza bagahagarara ku mupaka w'u Rwanda, abandi bakagenda kuri ivyo bice vy'umupaka na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubu tuvugana abarundi ntibariko baraja kw'ishure abana, ubu tuvugana abarundi ntibariko baraja kurima, ubu tuvugana abarundi kwa muganga hamwe harugaye, notama mu Rugombo ama centre de santé arugaye. Ni ukuvuga ngo nabo bakomereka bisaba kubatwara kuri centre mu Cibitoke, kandi iyo nayo ntabwo iri kure na komine Rugombo. Rero niyo mpamvu nagira nisabire umukuru w'igihugu c'u Burundi, umuhari M23 waranditse itangazo kw'igenekezo rya 5 nyene uvuga ko wihanije igisirikare c'u Burundi kiriko kirarasa gitera amabombe ku mapozisiyo canke mu banyagihugu b'ikamanyora hariko harabera ingwano n'umuhari wa M23. Mbere muri iryo tangazo baranavuze yuko ngo batazoshobora kuvyihanganira kandi batazopfa bahagaritse igihe cose igisirikare c'u Burundi caguma cita mu ngwano itabaraba. Hanyuma bagaca bavuga ko ngo leta y'u Burundi ahubwo yarikwiye kwita ku bibazo abanyagihugu bacu bafise hakuza kwisuka mu bitabiraba. Muzobira mu matangazo yose asohorwa na M23 usanga aka kantu kataburamo, ngaho kwita ku ngorane abarundi bafise bagowe rubi, muriko muraza kwisuka mu ntambara zitabaraba. Mu matangazo basohora baguma babivuga. Ibi inya rero nicerekana neza yuko Uburundi bwinjiye mu kibazo kidasanzwe, Uburundi bwinjiye mu ntambara. Harya urinze ubona amabombe ava mu kindi gihugu akagwa mu gihugu cawe, aho onyi ni ikimenyetso kigaragara neza yuko atasaganyirizo uba ugifise. Ibi ko biba mu gihe umukuru w'igihugu yibereye Washington, ibi ko biba mu gihe umukuru w'igihugu ariko arironderera ahantu ho kudandaza inzahabu, abandi bariko baracika amaguru, abandi bariko barapfa rubi, abandi buzuye ubwoba nta kiremesha, abandi ntibafise iyo bava n'iyo baja. Imbonerakure na cane cane ziri mu ntara za Cibitoke, Bubanza na za Kayanza, ndabizi yuko mwarakoreshejwe imyitozo idasanzwe, ndabizi neza ko barabigishije bidasanzwe, mugabo ntihahirahire, ntihagire uwukora ku murundi mugenzi we, kuko izo bombe ziriko ziva muri Kongo ziriko zirabatesha ingorane mwese muriko muhura n'ivyo bibazo mwese hamwe. Ntihagire abababesha ngo ca mugenda mutemagure bariya ngo n'abatutsi bariko barabikora nk'uko mwagiye muvyigishwa. Mwese ico kibomba ahantu caguye nticacaguye ngo ahantu hari umututsi canke ahantu hari umuhutu, caguye mwese, kandi aba bahungu bo muri M23 biraboneka neza yuko batanguye kandi batazohagarika. Ntihagire ubabesha ngo namwe rero ngo ca mugenda ngo hehe ngo mwisuke ngo ku mipaka y'u Rwanda ngo mugirike. Ntihagire umuntu ababesha, muhagarare murabe ibiriko biraba, ahubwo mwanke mbere munahanure abandongozi cane cane umukuru w'igihugu, mubahanure mubabwire yuko ibiriko biraba aribo bariko barabitera. Ari nayo mpamvu jewe ndababwira ibintu byose bizokononekara muri izi ntambara ziko zirahuza M23 hamwe n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo FARDC. Mu vy'ukuri muzogerageze ntihagire uwisuka mu bitamuraba, ntihagire umuntu asamara. Twumvise ko hari bamwe batanguye guhunga bava mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo baja mu zindi ntara. Nibaza ko guhungira mu Rwanda ntibigikunda, ntivyoroshe kubera ko leta y'u Burundi yarugaye imipaka. Ca wumva kugira ngo umunyagihugu ntashobore no guhunga ngo ave muri ako kaga, zose n'ingorane zidasanzwe. Uno munsi rero abasirikare b'u Burundi bariko barapfa nk'ubunyegeri.
ibiziga biriko biraza muri bishikira mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, bishikira muri Messe des Officiers, biruzuye. Ubu hoho nta vy'ibanga, nta vyo guhisha, nta vyo kuvuga ngo ntabapfe ntagize iki, bariko babazana uko nyene. Imiryango iriko irategekwa kuza gutora ababo utaza kubatora ukabareka. Abandi mbere leta hari n'abo ihamba ubwo nyene, igapakira ikagenda igasuka mu binogo rusange uko nyene. Umurundi ariko azira iki? Abarundi bacumuye iki gushika naho abantu babandanya gupfa gutya? Abarundi M23 ivuga iti twebwe mwebwe ntaco dupfa, nta n'ingorane dufitanye, mwebwe izanyu ntizibuze, muga nimureke kudutesha umutwe, nimureke kudutesha amahoro, nimureke kwivanga mu bitabaraba. Ati iyi ntambara ni 100% y'inkongomani, iyi ntambara ni y'abakongomani kandi barondera inyungu z'igihugu ca Kongo. None mwe muriko muza gukora iki? Niyo mpamvu rero ndababwira nti harakwiye kuba ikintu co kwanka ibi bintu. Abarundi nitutahaguruka ngo twanke ibi bintu CNDD-FDD iriko irakora, bo ntaco bahomba, bo barakingiwe rega barikiriri. None iyo bombe kitaguye ikiriri, iyo bombe kitaguye ku nama nshingamateka, kubera ko iyo bombe itaguye kwa Gerard, mwikica amaguru umunyagihugu umva arinda ariko arabihomberamwo. Niyo mpamvu rero turakwiye guhaguruka tukanka. Mumenye neza ko igihugu c'u Burundi camaze kuba akagwi, camaze kuba icakagwi ka CNDD-FDD. Murabizi, kumbura Abarundi ntimukunda kubishira ku mutima, mugabo ibintu biheruka kuba mu Burundi nta n'ikindi gihe vyigeze bibaho. Usanga 100% ibibanza vy'inama nshingamateka bigizwe n'umugambi umwe. Inya no gufata intara zose zitwagwa n'umugambi umwe, amakomine yose atwagwa n'umugambi umwe, ugasanga ibintu byose buzi buriko buhabwa umugambi umwe, payeje itanga ubuzi ku mugambi umwe. None abandi Barundi bazoja hehe? Abandi Barundi nta kibanza dufise mu gihugu cacu. Mushaka ko tubaho nk'abapangayi wacu, tubaho nk'impunzi wacu? Ibi bintu n'akamaramaza. Nimutangare n'ibiriko biraba. Abategetsi ntibatwitayeho, abategetsi ntibadushaka. Tuhaguruke tuvyanke, twikike mu kiza, duhaguruke tuvyanke, tuvuge tuti ntibishoboka, ntibishoboka. Rero ntihagire uheza ngo ahutaze mugenzi we, canke uheza ngo yiyumvire ko biriko bikorwa na mugenzi we. Ibi biriko bikorwa na Ndayishimiye Varisito n'akagwi k'abantu bakeya bo babifisemwo inyungu. Rero ibintu turabanda tubashikiriza amakuru ariko araba, mugabo mu vy'ukuri ibintu ntivyifashe neza mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe umukuru w'igihugu atanahari, ntawuzi ngo bizogenda gute canke ngo bizoherera hehe. Mugabo ndabizi ko ari urugamba ruzohera kandi Abarundi bazokwiruhutsa, kandi ndabizi neza yuko atari kera Imana ikadutabara. Ndaguma ndabaganiriza ku kindi nza kumenya. Sawa, murakoze.